Ikaze kuri mwese bakunzi b'ikiganiro ku KIVI. Uwo munsi tugiye kubashikiriza bimwe mu bikorwa vyaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Ndayishimiye mu kwezi kwa Munyonyo uno mwaka. Ibikorwa ahanini bigizwe n'inyigisho kurwaruka ruri mu ndaro ku mashuri hamwe n'indongozi z'abakenyezi kuva ku rwego rw'intara gushika ku rwego rw'umutumba. Ido ni mukanya kaze. Kuwa 19 Munyonyo 2020 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakoranije abakenyezi b'indongozi n'abatowe kuva ku rwego rw'intara gushika ku rwego rw'umutumba mu ntara za Rutana, Makamba, Rumonge na Bururi, bikaba vyabereye ku murwa mukuru w'intara ya Rutana. Mwijambo yashikirije yarakeje abakenyezi batowe n'abizewe bagashingwa amabanga atandukanye. Yaribukije intambamyi umukenyezi yagiye aracamwo muri kahise zatumye adatera imbere. Imbere yo kuvuga kw'ijambo twagera dufate kano kanya kugira ngo dukeze twebwe mwese bakenyezi mwizewe canke muheruka kwizerwa mu gushingwa amabanga atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu c'Uburundi. Tubifurije kuroranirwa muri ayo mabanga mashasha Imana yabahaye. Mudukundire tubanze twibukanye intambamyi zari zibangamiye umukenyezi muri kahise, aho yafatwa mu gukora udukorwa tw'imuhira, kuvyara no kurera abana gusa. Vyongeye umukenyezi yarahohoterwa mu buryo butandukanye n'uwo bubakanye, mu gukubitwa agasenzekarizwa amagara, aho n'utwo yimbuye umugabo yatwarira kw'isoko umugore n'abana bagasigara bifumbereje. Kandi ivyo bikaguma mw'ibanga ngo niko twubakwa. Ikibabaje nuko n'ubu hariho abagabo bagikurikiza iyo ngendo igayitse ituma umukenyezi adatera imbere ngo ateze imbere urugo kandi ateze imbere n'igihugu catwibarutse. Twibukanye ko Imana yahaye ubwenge umugabo kuko yamuhaye umukenyezi. Umukenyezi afise ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa vyose umugabo ashoboye. Yarashimiye indongozi abarundi bafise ubu ko Imana yabashoboje bagatahura ko umwana w'umwigeme n'umwana w'umuhungu bafise ubwenge bungana, baca bongera babaha amahigwe angana mu bijanye n'inyigisho mw'ishure shingiro. Nyene icubahiro Ndayishimiye arakenguruka kandi igitigiri ca 30% abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro. Mumfashe dushimire indongozi dufise ubu ko Imana yadushoboje gutahura ko umwana w'umwigeme afise ubwenge bungana n'ubw'umwana w'umuhungu. Zikaba zahaye amahirwe angana mu bijanye n'inyigisho abana bose. Turakenguruka igitigiri 30% bahabwa n'ibwirizwa shingiro mu bijanye no gushirwa mu nzego. Mbere rimwe na rimwe bikaba bihora birenga, aho twotanga akarorero ko mu nama nkenguzamateka. Yaranatanze izindi impanuro zitandukanye nko kuvyara ku rugero, gushigikirana biciye mu gukorera mu makoperative, kurereranira, gupimisha imbanyi no kubandanya wa mugenzo mwiza wo kwibarukira kwa muganga. Mu ntumbero y'uko abakenyezi bafata koko mu minwe ivyerekeye ubuzima bwabo, tubahamagariye gushigikirana, barangure umutima w'urukundo, maze baje hamwe mu makoperative
ibiharuro yiwe. Turabasabye kuriniriza imiryango ku byerekeye ingaruka mbi zo kwibaruka ntahekana n'ingaruka nziza zo kubyara urugero. Abakenyezi aho bari hose tubasabye kuba koko inkingi zamye zikingira imiryango n'igihugu mu kureranira na karingo, wagakorera abandi ukabura nawe ukorera, kandi ngo umuntu asoroma ibyo yateragiye. Muhimirize abakenyezi kwijukira gupimisha imbanyi ku neza y'amagara yabo ndetse no ku neza ibibondo bibungenze, tutibagiye kubandanya umugenzo mwiza wo kwibarukira kwa muganga. Muhimirize mu gutera akamu abo bose bakigendera ingendo twasezereye, na cyane cyane zo gukumira umukenyezi. Mugaragaze amabi yose akorerwa abakenyezi aho muherereye, muhagararire agateka k'umukenyezi. Wa mugani ngo niko zubakwa, tuwusezerere burundu. Dukeneye kubona ingo zifashe neza, ingo z'akarorero, ingo zuzuye akamwemwe. Umukenyezi wo mu ntara ya Muyinga yarashinze intahe ku kuntu yahereye ku mutahe w'ibihumbi 15 gushika aratera imbere gushikaho agura imodokari. Jewe nitwa Uwingabire Amida, ndi umwe nahuye n'ibibazo birebire mu buzima. Jewe nakuze nk'abandi bana, ariko sinabandanije amashuri, nagarukiye mu mwaka wa 6. Papa wanje amaze kwitaba Imana, sinarose amahirwe y'uko noguma mbandanya ishuri, habune higa abahungu twavukanye. Hama amikoro mu rugo biragora, canza ndaja mu ndimo gusorera. Sinzi abari mu ntara zitandukanye mu babaye twebwe bijya biharage bisigara mu ndimo. Ibyo nagenda gutoratora, maze kubitoratora ndagura mu mayero 5. Nangura kudandaza ivoka, itomati, uturengarenga nyene ngaho. Hari mu mwaka w'1998. Aho nkacambona muhira mama ararunga agasabune, babasazanje kw'ishuri bararunga agasabune. Niho rero hageze yaho 2005 haciye umwaka w'ibihumbi 200. Maze kuronka ibihumbi 200 naciye ndonka umuntu andondera ko tuza kubaka, ndetse naramurose tuza kubaka ciye mu mategeko. Byagomba 200 cyane bimushira genda ndabitara. Nyuma yaho umusaza wanjye twarabaye tumuyiga kuri sante, niho habaye ikibazo. Jewe ndaba umuntu mu rugo abona ko ataco maze, abona kumenga nta nuko nosohoka ngo nje no mu bandi, ndagira ingorane zimwe zitandukanye. Niho nagiye gusama imbanyi nzara n'umwana w'umwigeme, cangiramo ibibazo acavuga ngo nari kuvyara umuhungu. Hoho rero amahohoterwa acaba menshi gusumba. Jewe aha tuvugana na mwebwe kuba wa muhinga w'umunsi mu cubahiro ciwe, umucanci wanje yarangwe n'ingurita ngaho kw'izosi naha. Hama ndaja ku bitaro, navuye ku bitaro usanga impuzu zose zaturiwe atampuzu n'imwe mfise. Niho aho twabana mu makaritsiye baciye bansubiza iwacu muhira Igasogwe. Cara mu Igasogwe gushika yaho Igasogwe ndahicara hamwe, ntoja hamwe n'abakenyezi, ntoja hamwe mu bantu umenga nyene nabaye muheka, kuko nta gutu nari mfise. Nsubiye kwa mama wanje, nta buryo twari dufise kuko papa murumbi batwere byabaye. Hama rero muri 2009 haja haza ishirahamwe Terre International rishingisha amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, mwama muyumva yitwa Nawe Nuze. Jewe zarangoye kuja muri Nawe Nuze kuko sinegera umuntu n'ukuri ngo ndamuramutse. Jewe narafashe n'ibindi byo muri TV mwarayumva, ibintu bya ishirahamwe ryafasha abantu bahamutse. Ariko uwo muzabikorwa araza, baramubarira ko nakuze ndi umwana ameze nk'uciye ubwenge, arangondoza ndaja mu ishirahamwe. Ariko ishirahamwe sinagiye mu by'abandi, burya aha je naciye nshingisha ishirahamwe aruka twemereye.
iryo shirahamwe n'ubu narifitiye impapuro ngaha zigera kuri komine tubyita agarukira abakenyezi baho kandi inkumi zibyarira iwabo. Ibyo byiyumviro byavuye mu mutwe w'iwanjye kubera ibibazo mbonye nahuye nabyo kandi ukuntu nsigaye ndengana kugira ngo biratware abagabo b'abandi nanjye aho nk'aka gashyirahamwe nagiyemo ntagoye gusa neza kandi atamuntondagire n'undondone cyane numva yuko twe twamaze kuba twogira ibibazo kugeza ubu. Hama rero umuhuza w'ibikorwa wo muri kere akatuguma hafi mu mashyirahamwe atari yo ku mutumba yaja mu yandi ahereye mu by'iwacu. Niho rero twaciye dutangura turumvikana kuziganya amahera amajana 5 ku ndwi kugira tuyaronke wacurukana tukaje kure hamwe b'abakobwa babyarira muhira natwebwe abakenyezi tutagira abashingantahe umugwi turaba 30 impapuro ngaha zifise turaziganya gushika yaho tuziganije mu kwezi kwa mbere jewe naratonda n'umukuru w'ishirahamwe baca bangurana 15,000. Aha mubona nyagayaga yagayagira ku 15 ndagesheje kujya mu shirahamwe nawe n'undi 15,000 naciye ngenda ndarangura sinabiranguza ikintu kimwe 15,000 nabicamu itahe 3 hari mu mwaka wa 2009 mwabyumvise. 15,000 naradandarishije imyaka 2 bihubuka 400. Aho ndaja no mwishirahamwe n'abandi naho moza igasoko namantanga n'ibiganiro rimwe rimwe kuri televiziyo bakangendera ndasema abantu bashingira intahe inyuma yanje nashoboye nabo kumurikira bakabona iterambere nanjye nafashe. Ariko murazi yuko muri 30 mutaca mutambuka mwese ngo mugire rimwe ndase 5 n'ubu naho moza mukamfasha akazi radio nk'uko n'abandi bamwe babikora mwokumva ukuntu nabo bashingira intahe. Hama ibyo bihumbi 15 numvise yuko nabyungutsemo 1,500. Niho rero twagiye turiga kuguruza amakonti jeje ndarinda muri kopeke narizi ugiye kuguruza konti ubwo nyene baca baguhingurana umuntu wo muri kopeke arambarira atahubanza kuziganya tukaraba ubumenyi bw'umuzana amafaranga. Niho rero yaciye antoza umugambi tirondera umuntu ahemberwa ngaha azokubere ishimwe umuntahure azokubera umuntu wo kuvuga yuko utoyaherana. Ndaronka rero umuntu w'umuvyeyi aziti urya mwana n'umukozi arambera baca bamuha 500 canteranye navyo 500. Aho ndikwa 15 wa muntu yanguraniye amaraka 5 nanje narisi amaraka 4 candava muri zanore za tomati zarengarenga bya bitoke n'amakaruru ndagiye muri butike candakoranya abantu bacu tubita bakonakoni tiburya agenda kuze ubu rero numva nogenda hajya mu mazi mugabo candagira butike murazi bigize nifu ibiharage tuvuze butike muca muyumva. Hama ndakora maze gukora iyo butike narayikoze umwaka banarose iparcelle igasohoka 150. Hari umwaka wa 2011. Ubu iyo parcelle ndayubaka maze kuyubaka nashombesha amabuye kukinga siko sinabona ko noronka amahera kwibeni nabona abandi bateye imbere bagira mugabo ivyiyumviro vyanje nabona yuko iyo beni yomfasha ko iyo beni ntoshobora amakinga abishoboye. Jewe ndakora gushika yaho ayo mahera y'uwo muntu yashingiye nzo ndayasubiza nongera nja mwishirahamwe ngira abandi kumene bimeze kugira naho ndebe ko mwana dufise ingorane zimwe hagira ico banyandura ko c'akarorero. Hama niho habaye yaho mbona ibutike yungutse ndubaka ndaheze mejeje. Niho rero haciye haba kuba mbona kumenga barangideni murabizi butike ko umuntu ashobora kuza ideni candagenda rero umugenzi turaganira acambwira uti burya rero ikintu coroshe kudandaza ibintu vy'ivyambagwa naho kurya ideni kurya makeya. Niho rero ntabwo kudandaza ivyambagwa naciye ndonka umugenzi ambwira uti reka ndagutumire resepasi. Ico gihe mwaha inkerebutsi na bumvise banyakubagwa muri ngaha hari ico bita resepasi namuhaye udufoto 2 sinari nzi Bujumbura acaduhurira Ingozi azanye resepasi carambwira genda rero wigore wowe ukuntu mbona ukerebuza nzojane mu Buganda je ngiye
hari icyo bita amadolari nta nayo narinzi kunguka inyungu kuyindi rero naragiye kurangura mu gihugu kibanyi cya hariya mu Kampala tugenda muri za bibisi tugwatse rubisi idolari 300 nzana twara ariko nshitse mu Buganda uwo muvyeyi yanjanye nk'iyambere umuvyeyi mubi yaranyeretse niwe dukorana bimeze uko ibiciro kubera nagagiye mu wa gatandatu naza ndandika nandika niho rero naciye nsaba inomero z'uwatwakiriye ashobora kutuvugira kugira turangure ariko rero turagaruka tuvuye kurangura twaje duwanira ahantu mu Gasenyi twabena mu kimodoka tugwacira ubisingira ngo harimo benshi kuba baratubonye hama bwari bwa mbere ufata urugendo rwa kure ariko ndabiha Imana ndavuga uti Imana izobifasha nukuri izo dolari 300 mariye navunjije n'ibihumbi 800 by'amarundi nungutse ungerane naciye nsanga ibyo nagiye kurangura ni miliyoni 6 cyandagura imoto y'amaraka 8 ibujumbura uwo muvyeyi yaguma mbere umuvyeyi gusa yari tatumurebe kandi namurose turi ngo siko turarangura acarambira uti imoto we nawe warondeye ishaje ndakurondera umushoferi 70 kundi niho rero hageze yaho mbona kumenya iyo moto igiye kungora candayiguza camfata no mu kiosk ivyo noba ndimo ndacuruza noba nungutse candafata byose harageze n'igihe mba naraguze n'utumashini tugushona ndahamwe babakenyezi bamwe batari bamaze kwisununura niho rero naciye ngura iprobosi mu mwaka wa 2010 uwo munsi nyene icyubahiro agenda yishimiye yaragendeye ivuriro Ngoma yo muri zone Ngoma komine Musongati mu ntara ya Rutana aho yashikirije abarongoye ibitaro n'amavuriro mato mato byo muri iyo ntara ibikoresho bitandukanye kabaye n'akajyo ko gutanga ibifungo bitandukanye ku bana n'abakenyezi bungenze biboneka ko bafise indwara zitutse gufungura nabi ivyo akaba yabikoze mu ntumbero yo kubandanya urugamba aherutse gutanguza rwo kurandura n'imizi izo ndwara zituruka gufungura nabi yahamagariye abakenyezi bo muri ako karere kuvyara ku rugero kuko kuvyara ntahekana biri mu bituma abana bagira izo ngorane z'indwara zitutse gufungura nabi kubera batabonkejwe bikwiye. Iki gikorwa tugikoze mu ntumbero yo gushimangira ihangiro twihaye ryo kurandurana burundu indwara zifatiye ku gufungura nabi. Mbere uko twavyibaza siko tubisanze, twari tuzi yuko ari abana batoya ariko nabonye n'abavyeyi babo bafise iyo ndwara, naco gituma twabahaye utwo kurya kugira ngo bashobore kwivura iyo ndwara ifatiye gufungura nabi. Twongera duhamagarira n'abavyeyi bamwe bamwe, hari habo nabonye umwana mukuru ari wagwaye iyo ndwara hanyuma umukurikira akaba ariwe atayigwaye. Vyumvikana yuko ryahimiriza tuguma tuvuga girondoka rijanye n'amagara meza rikenewe cyane no kubandi. Uwo mwana agwaye umukurikira atagwaye no kuvuga yuko aronka amaberebere akwiye, aronka neza. Uwo nawe agwaye kubera atonse. Kare two kwitiranya yuko ari kubera babagaburira ibyo kurya bitikwije gusa, birimwo rero n'ingaruka zo kubyara intahekana. Iyo uvyaye urutavanyako uba uri kugirira nabi uwo mwana akurikiwe, ntaheza ngo aronke amaberebere akwiye, ugaca yituma rero agwaragurika, niyo ndwara iturutse gufungura nabi igaca imufatiramwo. Kuwa 20 Munyonyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro agenda yishimiye yaragendeye ishure ryitiriwe Umweranda Terezia ryo ku Mushasha mu ntara ya Gitega. Akaba yari aramutse atanguza isekeza ryitiriwe Ingeso mbi oya ku bwa kazoza kanje keza mu mashuri afise indaro. Muri rusange nyene cyubahiro agenda yishimiye yasabye abanyeshuri b'iryo shure rigizwe ahanini n'abana bigeme kwinengesera, kugendera imico n'imigenzo y'amyiranga Barundi hamwe no guhanuza muri vyose.
gutyo ngo ntibazigera bagwa mu isanganya nibagira umugenzo wo guhanuza. Turi n'umunezero mwinshi wo kubona dusubiye gushika kuri ino shure riri mu mashure yatureze. Gwaruka mwese mwitavye runo ruganda, banyeshure b'ishure ryitiriwe Umweranda Tereza, kugira tuzoshikire ako kazoza keza, mwebwe bibondo bizobavako. Mutegerezwa guha intumbero ubuzima bwanyu. Umwe wese yihe ihangiro ry'ico ashaka kuba muri kazoza n'inzira yofata kugira ngo ashikire iryo hangiro yihaye ku neza yiwe, ineza y'umuryango y'igihugu camwibarutse, ndetse no ku neza y'abatoyi biwe. Byose bikaba bizova uko mwebwe nyene mubishatse. Tubahanuye kwirinda kujana nyabahururu. Mwamena ntaryo mwibuka ko izo zibika zaramagi, kandi buke buke bukomeza igihonyi. Nimwinengesere rero kugira ngo ejo muzoshike mu bigero muri abavyeyi biteka nibanga. Muvyifashemo neza, ejo aho bukera imwe muzoba muri ngaha turi. Twifuza kuzoraga igihugu abantu bazima kandi bateguwe. Nimwame mufata nkama impanuro muhabwa n'abavyeyi, abarezi, abarongoye intwaro ku nzego zose. Turabasavye dushimitse ngo mushishikare gukunda ishure, mwige gushika mu minuze. Urupapuro rw'umutsindo niwo mutahe wakazoza kuri mwebwe gwaruka bw'ubu. Gwaruka mwese mwitavye ibi bikorwa, bibondo dukunda. Ndabateye akamo ngo ntimuhemukire imico runtu yamwiranga Abarundi n'Uburundi. Nimwirinde cane cane guhurumbira ibihenda amaso ndetse n'amaronko, kunywa ibiyayuramutwe, amarigara n'ibindi byose vyo kwegera ugwaruka mu bushurashuzi, bikaba ni navyo bizanira amabi menshi ugwaruka rwacu, nk'umugera wa sida n'izindi ndwara zica mu bihimba vy'irondoka, inda z'ishushu, kansere y'igitereko ku bigeme, ndetse n'ayandi mabi mutayobewe. Gwaruka muri byose na hose, murabanza imbere yo gufata ingingo muhanuze abavyeyi, ababakurira, kandi mubanze muhanuze n'imitima yanyu imbere yo gufata ingingo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaranahaye izindi mpanuro zikomeye urwo rwaruka. Yasavye urwo rwaruka gukurira mu ijambo ry'Imana, kwirinda gutaha ijoro, kwirinda utuganuke abenshi bita kado, kwirinda gukwegana. Acayongera asaba abavyeyi kuza barihweza neza aho abana babo bagirira vya vyigwa vyo gusubiramwo abenshi bita cours du soir, ko atari ahantu hateye amakenga. Ati go kubera muri ivyo vyigwa nako kanya ariho abanyeshuri benshi babigeme bakunda gukomerekera. Muti none iyo umuvyeyi adashatse kuganira n'umwana, twoshikiriza hehe ivyo vyiyumviro? Tagira tubaremeshe bibondo, aha tubakoranya burya n'abavyeyi banyu turababwira, ariko mu gihe mubona ko akanya kabuze, murashobora kwitura nyogosenge canke nyokwanyu canke uwo ari we wese w'umugenzi wa mama, mukamubwira muti mubwire mama azatuganiriza kugira tumenye ukuri.
hari ibintu umwana w'umwigeme abanza kwirinda kugira abe umwana w'ubwenge. Aririnda kwirinda gutaha ijoro, kwirinda kwambara impuzu zirenga amavi, ziri haruguru y'amavi, kuvuga impuzu ngufi. Umwana w'umwigeme akwiye kwirinda udukado tumwe mwita amakado, mugabo je novuga ko ari rekado empoisonné, n'utuganuke turimwo uburozi. Hari umugani w'abarundi uvuga ngo ivyagusa ubisanga ku mutego. Mwebwe muzi ko ivyagusa bitera ubwenge buke, ariko natwe tuzi yuko ivyagusa ubisanga ku mutego. Umuntu akuzaniye ikintu cagusa ubanza uraba uwariwe, baranza barabe ko ari inyokorome, ko ari so wanyu, ko ari muvyarawe, ko ari umuntu w'inshuti. Mubanze muyumvire igituma yabiyumviriye ko kugira ngo abahe utwo tuganuke turimwo uburozi. Hariho n'ibindi babivuze ngo vya copinage, gukwegana n'uduhungu. Mwumvise ingaruka mbi ziva muri ivyo, ariko ivyo byose bisaba iki? Bisaba ubwenge. Ubwenge nabwo buva ku Mana. Tubujije gukwegana n'abahungu, ntitubujije ko mutegereza gukundana n'abahungu. Abahungu ni basaza banyu, bafate nka basaza banyu. Ntitubabwiye ngo nimwankane n'abahungu. Twase bijya byo kugenda babiri, ati uyu n'umukope, uyu, ivyo nivyo tuba turanga. Ibintu byo kuja kuramukanya, ntitubabujije ngo ntimuzoje kuramutsa imiryango irimwo abana b'abahungu ngo nuko muri abana b'abakobwa. Je nk'umuvyeyi wanyu kiyo ndababujije kugenda kuramutsa umwana w'umuhungu ukacutera kwirongoza mu cumba ajamamwo. Nimuje hamwe n'abandi bana, muje muri saro, muvugane ijambo ry'Imana, mwige indirimbo, muvugane ivy'ishure, ibintu bibagora ku ishure, muhanahane ivyiyumviro vyubaka. Igitabo c'imigani igice c'10 bandanya haja ku 6 haravuga ngo imigisha iba ku mutwe umugororotsi, ariko umujyano ubikiza ku munwa umunyavyaha. Erega burya ibi byose tuvuga n'ivyaha, ivyo by'ubusambanyi n'ivyaha, nari mwogira imigisha gute? Murazi catumye Sodomu na Gomora iba uko ryabaye? Ni icaha c'ubusambanyi. Mu Burundi hariho umugendo wo kuvuga, usanga abapapa bavuga ngo umwana w'ubwenge nka se, umwana w'ikijuju nka nyina. None mwumva mama wanyu muba muri ko mumuha amahoro gute mu mutima? Yiswe ikijuju kubera wewe wamumaramaje, kandi indero y'umwana itukwa nyina. Bibiliya itubwira kandi mu gitabo c'imigani kijya gice ca 17:25, umwana w'igifu ni umubabaro kuri se, kandi nagatera ntuntu kuri nyina yamuvyaye. Intuntu n'umubabaro bipime bumvirize. Intuntu niremereye gusumvya umubabaro. Rero muti rero kaca kaba gasema muti, mama wiwe aca yiyumvira ingene yikokoye arasomesha umwana, gaca yumvira ingene araratukwa ijoro n'umurango. Ntiwareze, ntiwagize gute, aratumaramaje, wewe warihe, wakoze iki, ibintu mwe n'ivyo. Gaca usanga rero wa mumama ntahagica mu bandi bavyeyi, aciye agwara indwara y'umutima, hypertension, aciye agwara AVC, nguwo arapfuye. Ntumva ko mwebwe mwamwishe nyoko wanyu? Mwavyumvise? Nimwe muba mwabishe, ntimuzorondera ahandi. Umuvyeyi ariyumvira amezi 9 agutwara, akiyumvira urya munsi wo kwibaruka, akiyumvira iciza yakuzigamwo, yarazi kuzomubera umwana mwiza, yarazi kuzomubera
umuvyeyi amuha agaciro iyo agiye, agaca rero amumara amazi hakiri kare. Mwavyumvise ko bamwe iyo uhuye n'umuvyeyi atamenye Imana aca kwangaza. Ijya n'imigenzo y'abavyeyi batamenye Imana ngo bige guharira, aca kwangaza kubera ishavu. Mugabo nta kwangaza, aguma n'intuntu, aguma yibaza umwana wanje nk'ubu ari he, yagiye he. Akwangaza kubera igitsure, kubera gutinya ikibano. Reka rero ndababwiye neza iyo mibiri, nibaza ko mwebwe mutarimo. Ababe gito basambura bumve. Mu Bikorinto ba mbere gice ca 6 ku murongo wa 12 mutwe w'amajambo uvuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Byose ndavyemererwa ariko si byose bingira ikimazi. Byose ndavyemererwa ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Ibyo kurya ni ivy'inda, n'inda ni ibyo kurya. Yamara Imana izobikuraho byose. Ariko imibiri yacu si yo gushurashura, mugabo ni umwami wacu. Mwumvise nyene umubiri ni umwami wacu, kandi umwami ni wo mubiri wacu. Kandi Imana yazuye umwami, natwe nyene izotudurisha ubushobozi bwayo. Ntimuzi ko imibiri yacu ari ingingo za Kristo? None ntori ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi? Biragahera. Ntimuzi yuko uwimatanya n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe? Kuko yavuze ati bombi bazoba umubiri umwe. Ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe. Muhunge ubushurashuzi. Icaha cose umuntu akora si c'umubiri, ariko ubushurashura aba acumuye ku mubiri wiwe. Ntimuzi yuko imibiri yacu ari isengero za mpwemu yera, ariwe mutima mweranda, mpwemu yera n'umutima mweranda ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi zimwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimishe Imana mu mubiri wanyu. Umuntu razobegera ashaka kubabwira ico gicuma c'ubusambanyi, muramubwira muti uwo mubiri ugomba konona si gwanje, shaka konona umubiri w'abandi, umubiri w'Imana. Sishaka gusambura urusengero rwa Kristo. Nuko Imana yamana imbabazi. Aha anye bayirirwa iramaramariza ahabona ivyo mukora munyegeje. Kandi ngo Bibiliya avuga ko ivyo mukora munyegeje Imana irabibona, bizobishira ahabona ku munsi w'urubanza. Nyene icubahiro Angene Ndayishimiye akaba yari yagiye yitwaje utuganuke tugizwe n'imatera 100, ibikoresho by'inkino, umuceri, ibiharage n'ibindi. Umwe mu bashikiwe n'ivyago byo guca mu ngeso mbi atwarinda yongera yandura umugera wa sida, yasavye urwaruka rwo kw'ishuri ryitiriwe Umweranda Tereziya kwirinda ubushurashuzi no kubumbwa n'ivyo abavyeyi bafise. Haje umupapa aranyereka ko aje kumfasha cyane mu vy'ubusambanyi kwere. Hanyuma reka nimureke gutwenga kuko biragoye basha, biragoye. Kuko yaje nko kumfasha waje kundihira minervare, hanyuma canterinda. Amaze kunterinda sinashoboye kubandanya niga, ncavyara umwana. Nvyaye umwana sinasubiye kumenya ivyiwe, sinzi yari n'ubu. Uwo mwana turi kumwe uko nyene, ntaco mu muryango baranyirukanye. Papa yavuze ati mviraho, ariko akibimbwira namwe abavyeyi ndabasavye, naramubwiye nico gituma nanje nasavye kandi nkengurukira n'abantu bampaye akanya ko guhagarara ngaha ti duhishukane tubwirane ibintu biriko biraba. Kuko je namubwiye mbega mwe mwarigeze mumbuza kuvyara, mwarambwiye ko ari bibi, je navyo mwambwiye. Jewe rero
ubu n'umwana wanje w'iyo myaka 10 ndamubwira ngo iki niki ni kibi kandi nta gucisha hirya no hino ndamubwiza ukuri azokijemwa kizi ko ari kibi. Hanyuma rero byambaye ko ishuri ryanje ndarese nagenda ku ishuri ngize ibirometero 23 ndushe cyane. Hanyuma sinashoboye kubandanya ngo mpeze. Nuno munsi mfa kubona umuntu yambaye uniforme numva umubabaro cyane, fise umubabaro udasanzwe. Hanyuma kubw'ivyo famiye yanje baranyirukanye, ndava mu muryango ndaja mwibarabara, ndaje n'umwana wanje ku mugongo, ndabona nta nshobora gukura rasyo, nta nshobora gukura amahera y'inzu. Sinaretse kuva muri bwa bumbu, nabigumyemwo. Naguma ndabasabe rero bashe mwihangane nk'abatoyi banje, mugwanire kazoza. Naguma ndababwira ubu ndarushe gushika naho, ubu naho naranduye ikiza rohonyanganda sida. Ndababwiye ngo ikintu kibabaje rero, mwana uri ngaho wiyumvira ngo ivyo nivyo gufinata, si ivyo gufina. Umuturagoye gufata na uzoshobora, kandi utawushoboye naho uzocupfa, uzocuhera. None umaze gupfa, wapfuye waravuye ku bavyeyi, bizogenda gute? Urumva igihugu cacu kiriko kirahomba. Je muri iyo myaka yaje yose nize nta n'umwaka n'umwe nigeze nyobegwa. Ndibaza misi yose nama ndiko ndibaza mbega ubwenge bwanje Imana yari yarampaye. Furura ingabire rero hawe. Dusenge rero mpwemu yera atwugurura imitima y'ubwenge, tubona abadubesha n'abatubwiza ukuri. Jewe mpagaze ngaha ndabahanura impanuro nshaka kubaha nk'abatoyi banje. Sinshaka umwana mutoyi wanje azogera ikibazo nk'ico nagize. Je kibazo ndimwo ubu munsi ntafise telefone sishobora gufata umuti bawufata ku isaha. Mwari mubizi umuti bawufata ku isaha? Mwaba nukuri ntivyoroshe. Umuti bawufata ku isaha, kushiramwo reveye, mbega ko telefone isonye ucamva ikibaye. Je navuye kuri 60 kilo ungeze ku biro bingahe ho? Kubera iki? Ngumana akantu mu mutwe. Muravyumva mbega? Ngumana akantu. Telefone irasonye gufata umuti. Muravyumva na? Nagomba mbabwire rero ntihagire ubahenda ngo nibisanzwe. Ntabwo bisanzwe mes chers amis. Munze twubaka igihugu cacu nkuko abavyeyi bacu babidusaba. N'abana batoyi tuvukana ndabasaba. Nanje ndabasavye n'ukuri. Ubu sindi mu muryango, two ndabwira ingarukambi ziki zo kuja mu bushurashuzi. Navyaye umwana ntashobora kurera. Hanyuma ngwara ingwara idakira. Umuhungu aje kundesha kandi ntibareka. Umuhungu aje kundesha ndaraba tuzoshika hehe. Canda ngenda mukwepa muravyumva. Kandi naje nari nkeneye urugo, nari nkeneye kuba umumama nk'abandi. Nagoma ndababwire n'ukuri ndabasavye. Ibi simpagurutse nk'ugufinata. Ndabinginze nizere yuko bigiye kububaka muba abandi bana bashasha, abana beza, abana bagamburukira abavyeyi, abana bumvira, abana bagize iki babumbwa n'ivy'abavyeyi babaha. Papa canke mama yo bigito ihangane kwikamba mbiri imwe, ku uniforme imwe, muri vacances niho narondera amahera y'ishuri. Ubikora uko kandi uzokwiga kandi uzobona umugisha. Kuwa 24 Munyonyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro anje ndashimiye iragiraniye inama n'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'ababurumatari b'intara zigize igihugu c'u Burundi. Muri iyo nama nyene icubahiro anje ndashimiye yahamagariye batowe kwerekana uruhara rwabo mu kurwanya ikiza sida n'indwara y'igitigu B na C. Nariria aribo bamana n'abene gihugu umwanya munini. Tosora ifuku yamiza gati mu jisho. Uno musi rero nubwo intambwe Burundi bumaze gutera mu kurwanya ico kiza ishimishije, haracari urugamba rwo kurwanya
kugira ngo tuzoshike kuri iryo hangiro igihugu cihaye kuba twararanduranye n'imizi uwo mugera mu mwaka w'ibihumbi 2030 eka mbere n'imigera y'igitigu benace. Banyakubahwa bizigirwa mwaserukiye abandi, banyakubahwa babura amatari, mushobora kwibaza igituma iki kibazo kijanye no kurwanya umugera wa sida twagifatanije n'ikibazo c'imigera y'igitigu benace. Ni kubera iyo migera y'igitigu uburyo yandukira busa neza n'uburyo umugera wa sida wandukira. Mushobora kwibaza aho uruhara rwanyu ruhagaze muri uruganda rwo kurwanya izo ndwara zidasiba gusasika inganda. Kubera mufise amahirwe kuba kumwe cyane n'abenegihugu umwanya munini, twobasaba ko mukwama mubahimiriza gupimisha imbanyi, mubahimirize kwama bipimisha izo ndwara kugira ngo bamenye ingene amagara yabo amerewe. Nawe umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida nyakubahwa Tade Ndikumana amesha ko hagiye gutangwa intumbero y'ukuntu abavuzi imiti y'ikirundi nabo boterera. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yamesheje ko ubushikiranganji ajejwe buzotegura agatabu abo batowe bazoza barifashisha mu kwigisha ibijyanye n'imigera y'igitigu B na C. Nyecubahiro mwakoze cyane kubona mwagize iyerekwa cyo gutumira abo twitoreye n'indongozi mu ntara, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Turizera yuko mu Burundi turi hamwe twese kuva birashoboka kuva kuri 0,9 tukaja kuri 0% muri 2030, ko twavuye kuri 6% tuja kuri 0,9 2010-2020. Utiye dushira hamwe inguvu tuja tuva kuri 0,9 a 0% 2030. Aho tuzoba dushikira ihangiro rya leta y'u Burundi n'amakungu. Ico twakifashe nkankama. Ikibazo ca hepatite B na C ndashimye cyane kuko benshi bakigarutseko. Burya rero nico gituma babatumiye kandi twagishiramo. Hepatite B na C nkuko mwabivuze twarabonye ko ari n'ingwara yajirihwenyeka mu bene gihugu. Ujya mu point focal twayifatanije na VIH kuko mwabonye yuko kuyandura ahanini birasa. Je gituma dushaka gufatira tuti ko tumaze kugera ku rugero rwiza kurwanya VIH sida, reka dushireko na hepatite. Dushobora gukira indi program bigatwara uburyo bwinshi. Muga turashobora gushiramwo muri program ya VIH nyene anjimbiye ku kibazo ca honorable Gloriose, tugaca dushiramwo service ijejwe kurwanya hepatite. Twebwe abaganga twita entre guillemets bikizungu n'abajya abaganga bakoresha imiti y'ikirundi. Bayasaba fumo c'est différent. Muvyumve neza. Bajya bamasere ba patiri bibutasaba fumo. Oya tuzoraba bakoresha ijya miti miravumba iki ko turazi yuko ugiye hajya kuri Saint Michel ahubwira ati imuti wa hepatite barayivura. Ya miti nayo ironke valeur kuko nawe mesi ravyemera ko médecine traditionnelle ivura subupfumu. Cyo kimwe na nyene icubahiro Anje Ndayishimiye asaba abakoresha imiti y'ikirundi kwitura ikigo BBN kugira iyo miti ipimwe, barabe ibigize, babagira inama yo kukuntu boyibika n'ukuntu boyihereza. Yarantanze izindi mpanuro zitari nke kubijanye n'indwara ya sida n'igitigu. Yongera asaba abavyeyi kubwiza ukuri abana babo kubijanye n'indwara ya sida, babapimishe bongere babashire ku miti basanze baranduye. Twagira tunganire ku kijanye n'irya miti y'ikirundi. Irya miti y'ikirundi nibaza ko kandi ndavyemeza nuko mwebwe nk'indongozi mwebwe abatowe
mwohimiriza abayikoresha bose abayitanga ko bokwitura ca kigo BBN kugira ngo babanze bapime barabe ibigize iyo miti, bibaye ngombwa bakorane n'abaganga barabe ko ibice bigize iyo miti bifitaniye isano n'ibice bigize irya miti y'ikizungu kugira ngo bafate imiti bazi ko ari imiti ikiza. Twumvise yuko hepatite C na B ibangamira cyane n'ugwaruka. Bibiliya tubwira ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Mwatubwiye ko ari rya mbere mu byumvise, ariko nibaza ko ingwara y'igitigu iradu cyane mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu dukwiye kuyihagurukira na yone abana bacu bakure bafise amagara meza kugira ngo igihugu tuzogisigire abana bafise ubuzima. Rero tubatumye muhimirize abavyeyi kwipimisha no gupimisha abana babo. Tuvuze abavyeyi benshi bumva ba nyina babo bamawe. Abavyeyi rero bagizwe n'abantu babiri, dawe na mawe. Sukumva ko umugore gusa ari wakwiye kwipimisha. Murazi nka sida hari igihe badashobora kubona imigera mu muntu. Nico gituma bakwiye kuja kwipimisha bose kugira bamenye uwo muryango amagara yabo ingene yifashe. Bamaze kwipimisha, abamaze gufatwa n'iyo ngwara mubahimirize kudatinya kwegera abaganga babahe imiti yo gupfufahaza. Abavyeyi nabo bibungenze mubigishe gukingira ibibondo biri mu mbanyi. Iyo habaye ukwihenda ugasanga umwana avukanye umugera, mubahimirize guha abana babo imiti, na cyane cyane kubabwira nabo nyene ko banduye. Tumaze iminsi twigisha ugwaruka ibibazo batubwira, imitwaro badutura. Uno munsi tugira amahirwe ko mu ndongozi z'intara mu batowe harimo abagabo n'abagore. Uno munsi rero ni nyishu ku bibazo by'abana bacu bafise. Mwebwe mwatowe ngo muserukire abene gihugu. Abana baridogera abavyeyi cyane. Abana baridogera abavyeyi ko mutubahuka kubabwira ukuri nkuko honorable Ndikuriyo yabivuze. Abo twakoranye mu vyigwa by'abana sagaseseshwa rumuri barumva ingene ndabigisha. Nta kamaro ko kutadudurirako ivyo muzi bishobora gukiza abana. Ivyo mugira amabanga abana bo babigira ibikino kubera ntimwababwiye ko kizira. Abana ashaka kukubwira ko umuvyeyi atababwiye ko kuvyarira muhira ari bibi. Umuvyeyi atababwiye ko gusambana ari bibi. Murazi ko gusambana niyo soko yo kwandura umugera wa sida. Mwumvise ko na hepatite yandukira mu guhoza ibitsina. Bwira rero abana banyu ukuri. Abamaze kwandura nabo babwire kubera abana baridoga ko bazoharira abavyeyi babo batevye. Aho rero bafitisha vu ababa baramaze gupfa. Abana bararondeza ikiba carishe abavyeyi babo bagasanga bishwe n'umugera wa sida. Umwana rero agaca abona ukuntu amerewe. Umuvyeyi ateye umubwiye hakiri kare ugaca usanga ni ngorane. Mu ngo naho zubatse ugasanga umugabo yamenye ko yanduye sida. Agiye ku miti arafashe. Umugore wiwe ntazi na kimwe. Ukabona uwo mugore agomba gwaragurika. Aragwaragurika. Ntiyibuka no kuja gupimisha umugera wa sida kubera umuntu aba yarawumwanduje. Wewe ariko arafata imiti, ariko arabungabunga amagara yiwe. Ivyo rero ni ibibazo mu miryango.
ibintu byo guharika babitubwiye mwigishe abo murongoye kubumbwa n'umugore umwe n'abagore kubumbwa n'umugabo umwe kuko iyo tuvuze guharika umengo ni ikibazo cy'abagabo gusa noneho abagabo baharika bande si abagore n'abagore nabo nyene mubigishe kumenya ingene bitwara kugira ngo ingo zikomere. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi naho ubutaha murakoze.